ngo ndababwire ni ibintu bine no vyita imfunguruzo zine zizotuma ubuzima bwawe burongora aho ubuzima bw'abandi buca. Ndashaka munyumvirize neza. Umunsi nza kwigisha nko mwari mumenyereye kwakunda ngoma mbumunyigisha ko ndakeneye ko byinjira indani kuko ibintu byo bizogushikana mu bikomeye. Munyumvirize neza. Hari abantu barongora aho abandi baca. Muco nzavuga neza, they lead where others follow. Aho baba ariko baraca. Uyu munsi muri Burkina Faso hari umuvuma yitwa ba Sankariste. Bivuga ngo naba Sankara nafise imyumvire gutekereza uravyumva nka Sankara naba revolutionnaire. Muriko munanyumva. Donc uyu n'umuntu yarongoye aho abandi baca. Haleluya. Harabo Dawidi yigeze kuramura batatu bakomeye. Bivuga ngo abahizi bakomeye ba Dawidi. Ariko imbere ko abahizi barabanyantege nk'imbere. Dawidi shengera atanguranye ahantu mu isenga giya Duramu. Yarafise eglise abantu 400. Abantu bari bayigize birabavuga ukuyemo famille yiwiwe. Warimo abantu bafise imyidogo y'ubuzima. Hari abantu bafise amadeni, harimo n'abantu bagowe. Nibo bantu bakoranye kuri Dawidi ngo aba umukuru wabo. Ibaze gutanguza ishengero rifise abantu buzuye amadeni. Abantu buzuye imyidodombo bari mekonta. Abantu buzuye uravyumva amagogwa. Ibaze gutangura ishengero nk'iryo. Usaza hataragera ubuhanza afite buca mumara umutwe. Nibo Dawidi yatanguranye nk'ishengero. Mugabo urabe ubuntu bwari buri kuri we. Babandi bari faible. Yabakuyemwe abahizi bakomeye ku buryo umunsi umwe ngo yaciye ahantu i Bethlehem aravuga ngo ndakumbuye amazi y'ahantu. Mugabo ariko barengana kandi aho hantu hari occupé n'abasi babo. Ngo babahizi batatu ba Dawidi ngo baca mu ngabo z'Abafilistiya bagenda muvomera amazi bayazaniye Dawidi yanka kuyanywa. Aravuga ngo aya n'amaraso yanyu no banyoye kuko aya kugira ngo yarombe mwemeye gutanga ubuzima bwanyu. Mugabo nabusirima kwavuga tumviriza utayanyozoba utukomerekeje kuko igituma twabikoze ni kwera kari wadushoboje kuba ico twabaye. Twara abanyantege nk'etu igihe twaza tugitangura niho nga hari abantu batangwe na Zion. Aro bambwiye ngo yarambara nabi gose. Umva namaje we wamuberewe imisi yose. Ari mu bagabo bakeya ngaha muri ishengero nabonye muri yindu nahangu ndamubona. Iban azasobanutse. Tamaza iba uraberewe ndavuga umunsi wa mbere wa kabiri. Ndasaba imbabazi none nzokwama ndabivuga. Bigenda gute ngo wamuberewe. Ashambira ngo ahantu nkora bantegeka ko nama mberewe. Mama Bishop arambwira ati uyu yambara nabi ga apotre. Ati kubyo ndamubwirane nukuri wambara ndabivuge harimo ibanga. Ngo yambara nabi ga nkambwe oya wambara nabi ngo nabi mubwira. Ubu rero sikumushumbuja gusa. Ubu afise itegeko abishaka atabishaka teza kubego. Ati kare nabona umengo n'umuntu ariko ubu urabona kandi Imana avuye ko yamugiriye neza. Aje ngaha ngo sezerano yari ronkeye ngaha. Ibintu nk'ivyo biraryoshe. Biraryoshe kubona umuntu yari faible, umuzi ari faible. Mugabo mukadugana, agakomera umubona, akabukome. Muhammed meseza muri ko kibanza. Uro dufise ni bwinshi. Dawidi nawe yaraforomye abantu bameze gutyo. Abo bantu bafite umvirizo teza kutumwera ya mazi. Ngo abo barabahizi bakomeye ba Dawidi. Dawidi yashobora kwicara akagenda. Hariho umwe kumvuza umwanya ntaco. Reka juste nabivuge nirukanga paraphrase. Hariho umwe yaragiye aratsindira igisagara ahantu. Ngo atararondera Dawidi amutuma kintu ati nuze agushikirize intsinzi yaronse. Ngo atazoza kwitirigwa igisagara yatsindiye ngo icubahiro cyari gikwiye kuza kuri we wamugize cyari ngo kije kuri we. N'abantu bangahe muri ino misi bogira umutima nk'uyu cyovuga ati ubu nanje tadukira aba separatiste natwe nande naronse ubwami bw'iwanje ni urungise ati genda mukore nibijya by'imiganga akabona banganya amajana 2 wose ngoshe bwatumbiriza tuko turarondera ibipapuro vya agrema seriri shivamwo eglise atari na Zion ariko aramubwira ati nuze agushikirize iki nico abana munzu bakora
yarazo icombye ndagikesha nde Dawidi. Nta kuntu habwa icubahiro nk'iki ahari. Ivyo naronse ni kubera we nabironkeye we nuze ndagushikirize. Baserebre wewe, bahicubahiro wewe, apana jewe, kuko jewe ndi umwana. Haleluya. Ndabaza ikintu kimwe. Ugerageze kuvyiyumvira kuko ijambo ry'Imana yinjira rifise ubugi nk'ubw'inkota. Ririnjira gatandukanyamo n'umusokoro. Hamwe Imana kugirira ubwo buntu. Ukabona nawe uyugiye urakomeye, wo kwibuka bakugize icuri. Wogaruka. Ukavuga ati ihera ibyo mfise. Tubikore gute? Ivyo nkora ni mwembe mubimbwiye. Yesu ashimwe. Uriteguye? Dufatana urugendo. N'umwanya mutoya. Haleluya. Somera gatoya ibyakozwe mu 13:35. No muri Zaburi yindi yavuze ngo ntuzotanga uwera wawe ngo azobore. Twumvise gatoya isiguro y'iri jambo. Ntuzotanga uwera wawe ngo azobore. Ntavuze ngo ntituzopfa, nta mugorotse atazopfa. Siyavuze. Mugabo uku kubora ari karavuga n'urupfu rw'impwemu. Urupfu ni ijambo risobanuye gutandukana, separation. Burya niba bavuze ngo umuntu yapfuye ni kuvuga ngo impwemu yiwe yatandukanye n'umubiri wiwe. Gupfa ni gutandukana, ni separation. Nuko hari ikintu mwatandukanye. Rero avuze ngo uwera wiwe ntazokwemera ko atandukana niki n'amahirwe y'ubuzima. Ntazokwemera ko wiwe atandukana na success na réussite ku buzima bwiwe. Ntazokwemera ko wiwe atandukana n'umugisha Imana itanga. Ico ucakire nka principe iri fondamental ku buzima bwiwawe kandi akugwaho n'ikintu nakimwe. Nimbura uwera w'Imana, Imana hari ibyo tizokwemera ko bibaheje ubuzima bwiwawe. Haleluya. Nababwiye turashobora kubabazwa, turashobora gucibwa. Mugabo urupfu bariko baravuga ni gihe n'imizi bayirandura. Rero uwera wiwe ivyo ntazomwemera ko abibamo. Arashobora kugera kure. Mugabo ntazokwigira yemera ko ashikayo canke aherengetera. Acavuga ngo kandi Dawidi mu gihe ciwiwe muri ya version message havuga ngo after having completed the work, ahejeze gukora icyo Imana yari yaramuhamagare. Ubundi iherezo ryiza ry'ubuzima bwacu nuko turangiza gukora ivyo Imana yaduhamagariye. Muriko muranyumva? Amen. Haleluya. Amen. Muriko muranegera. Nuko ugera ahantu urumva uheza vyose. Aro intahe nigeze kumva umutamakazi umwe yaragwa yarakijijwe. Hama ngo abwira abana biwe ngo muze kuza kare ngo kuko saa sita ku kaburungu indege yanje iraza kuza kuntora. Bacavuga ati ari karari sinayo umva ibintu ari karavuga indege uza kumutora gute ari ngaha. Saa sita ku kaburungu umuka warushize muri we yarapfuye. Baca batabura ko ya ndege yavuga yari indege y'ijuru iza kuza kugira iki kumutahukana. Uwera arafise ukungene apfa. Biravuga ngo icoma nkazokwipfira uko abagorotsi bapfa. Abagorotsi bapfa gute? Abagorotsi bapfa bahejeje gukora. Siriko muri ko muranyumva? Yesu avuze ngo it is finished, tetelestai, vyose birarangiye, yarahejeje igikorwa. Ubu niko natwabwirizwa kuva muri buno bugingo nuko duheza. Kuvuga ati Imana yari yanzaniye iki nagikoze, none Imana isezeye umusavyi wayo amahoro. Ico nifurije umuntu wese ari muri kiro kibanza. Haleluya. Nami ndumva naye David aruhutse apfa. Yari yabwiye hariwo bitwa Eliyazari. Yaramubwiye baryamanye itara ryaramenetse ngo pufu bari muri shamba. Asaba turazi icibese banuye. Nuko ubu ari ryanyuma umbonye tazosubira kumbona. Arafata ivyo kuravuga nibiki barafise igikorane iwanyu haya mu Minembwe. Ati nuko utazosubira kumbona. Harambwira ati ivyo kuravuga sivyo wavangiwe. Aca kura impeta yiwiwe. Uraba abagorotsi. Arambwira ati yakire. Nitwasubira kubonana ukayimpa azo batari Imana avuganye nanje. Niwe yagumanye impeta yiwiwe. Bafashe urugendo murazi vyabaye bagira accident. Yarabizi ati ibi bizosubira kumbona. Siniko muri ko muranyumva. Na Yesu ugiye kwa buzima yabayeho. Babwire ikintu kimwe. Abagorotsi bose babaye ugiye kwiga amateka yabo. Bose mu kugenda kwabo bari babizi.
nta numwe atababizi. Upfa giturumbuka uwo muntu ngira aba yadubuye mu Mana. Nayo undi ugumye mu murongo w'Imana nta kimubako Imana itamwibiye akabanga. Baba babizi. Biravuga ngo itsoma nkazokwifira uko abagorotsi bapfa. Reka ndarigira isengesho ryanje kuri wewe. Imana izoguhe gupfa uko abagorotsi bapfa. Apana kusiga ivyo abana basigara. Hari abantu vy'ukuri ubonye ingene bapfuye. Hari abavyeyi n'ukuri mu mbabariye bapfira nabi abana babo. Bakabasigira amariya satanike basize bagize, bakabasigira amadeni ahana hariya, umwana abana bagakurira mu bibazo. Iyo ngira mu byumva. Ariko ubundi umugore sivuga ngo azoraga nabuzukuru biwiwe. Siriko muri ko muranyiye. Nivuga ngo azogenda umuriza ari amahoro inyuma. Ndiko ndakubwira ingene nawe uzova muri inosi. Ujya wambwiye umviriza wewe mwana wanje warabatojeje indero nziza bubaha Imana. Dawidi yaraze gute Salomo ngo ndakuraza Imana yanje. Uze wamugendera imbere yayo uciye bugufi kandi uyisiguza. Nidoragiye asize suko Dawidi yaragize ubuzima bwiza mugabo yagize herezo bwiza. Ingene umuntu atangura ntavyo ahitamo mugabo ingene asozera niwe abihitamo. Abagukomokako uriko witegura gute kuzobasigira iragigiza. Kuko ivyo ukora hari ibintu bibiri hano muri inosi bidapfa. Ibikorwa dukoze n'amajambo tuvuze ivyo ntibipfa. Amen. Haleluya. Rero hano nifuza ko tugera ibi kibidushoboza ngo marene yihute ni ibintu bitatu kandi turonka kuri ya ntebe y'ubuntu bw'Imana. Icambere imbere cyane ku ntebe y'Imana icambere tuharonka n'ubuntu bw'Imana kuri twebwe. Aha rero ndakeneye kwavuga ikintu gikomeye. Irukanga musomye Umusiguzi 9:11. Ini analyse yagizwe n'umunyabwenge wa mbere mu isi. Umusiguzi 9:11. Umusiguzi 9:11. Nafuse ndavuga ibintu bine bidushoboza kuzogira iherezo ryiza, bidushoboza kuzopfa nk'uko abagorotsi bapfa, bidushoboza kuba b'Imana yifuje ko tuba muri buno bugingo. Haleluya. Dukura ku ntebe y'ubuntu bw'Imana. Icambere n'ubuntu nyene buva ku Mana. Haravuga ngo ndasubira nitegereza munsi y'izuba yuko mu gusiganwa impaya maguru atarizo zisiga abandi. Hinge gato impaya maguru murazumva? Impaya maguru murazumva? Bavuze ngo the race is not the swift or the battle of the strong. Ubundi umuntu anyaruka none gute wo kwiruka na Usain Bolt ukamusiga? Gute uri umukobwa wo kwiruka na Francine niyo saba ukamusiga? Ariko hano bavuze ngo impaya maguru sizo zisiga abandi. Urashobora mwana maze mu kwiruka na Usain Bolt ukamusiga. Urashobora kwiruka na Francine niyo saba waramenyera amahigano. Wata amahigano wigeze ugira mugabo ukamusiga kubera iki? Ubuntu Imana ikugiriye. Yes. Ni kumusiguza ariko aravuga. Impaya maguru sizo zisiga abantu. Hano nashatse kuvuga nukabeho wishimiye ingufu zawe. Simvuze ngo ntugire ingufu. Nukabeho wishimiye wewe nubeho wishimiye Imana. Abishimira imbaraga zabo, abishimira ama performance yabo, abishimira ama qualification yabo, abishimira ubuhanga bwabo, abarasho kugera ahantu bakaba nka ya mashugwe ashurika mu mwanya muto yakaba yakabiranye. Impaya maguru sizo zisiga aba. Ico gicuma ubundi birambabaza ingene hari abantu bumva umengo they are too big. Barakomeye cyane kubyo batoza mwishengero. Ngo fete go sinzi vraiment umunsi mwaje guklimatiza nzoza. Imana ashaka kumushira ahantu. Imana ashaka guci permit akantu. Hari benshi byabaye ko gutyo nyene. Ibi vyigisha iki? Ahari urya ejo hazoba hari abandi. Aho uri nawe wenyene hazoba hari uwundi. Kubera iki wigira igihangange wumva umenga uri gitangaza aho uri hari abandi. Kandi n'abahari nabo nyene basogenda. Ariko biraryoshe. Wasize ubuntu no kubinyanka mugayo. Biravuga ngo ubuntu n'ukuri ubikenyere. Ubigumane ubuntu kuko nimba wahagiriye ubuntu uzohaza wese azoza
nawe nyine aguha ubuntu. Yesu ashimwe. Ivyo ugirira abandi nawe ejo bobikugirira. Hari istori y'umukobwa umwe nigeze kumva yakubise ikofi mama wiwe. Mama we acamubwira ati mwana birababaza gukubitwa n'uwo wavyaye. Mugabo ndagusabira umugisha umwe gusa. Wewe ntuzoronka amaboko agukubita. Kuko birababaza. Imana kurinda umubaro unteye. Umukobwa aragira mariage kandi yarakijijwe. Mugabo biranka akavyara. Arisonzesha biranka akavyara. Abakozi y'Imana barubaka ibicaniro biranka akavyara. Mu masinzi umwe avuze ati no, hari ikintu kitariko kiragenda. Nigiki cabaye muri kahise. Kuko hari ikintu biriko biranka ko dufundurura. Wewe wabanye gute n'abavyeyi? Abavyeyi bapfuye baguhezagira. Muze mugwana intambara. Abavyeyi bagende babahezagira. Kiretse harafise abavyeyi babarozi. Aburumva nyene ni kapa. Ariko badafise abavyeyi babarozi. N'abarozi kazi. Kame nta mugisha wova ku murozi. Ivyo kama turavyumvikana aho ebana uhunge vrema. Mugabo abasigaye muromdere kabavye abakibafise. Muromdere ubyo bwose bazopfa babahezagira. Umuhezagira w'umuvyeyi n'ubuhanuzi bw'Imana ku buzima bwawe. Umuvyeyi yaguhezagiye n'ubuntu ugiriwe n'Imana ku ntebe yayo. Kuburyo uzogera aho umuryango uzokwigururira utawuguruye. Uyo mwana uwo mukobwa yarabuze nikoroka. Munyuma aravuga ati mama imbere y'ukwapfa yapfuye ambwiye ngo nze mbure amaboko ankubita. Kubera iki yakubwiye gutyo? Ati sinzi ibyo twigeze gupfa hanyuma ndamukubita. Acambwira ati Imana kurindi gikomero nteye izo kurinda amaboko nawe kugukubita. Ataho niho vyugari. Ikibabaje nuko yari yapfuye ntiyashaka kumusaba imbabazi. Aho ni kuvuga ngo abakeneye bwa buntu bwo hejuru nabwo nyene sinzi Imana ishobora kugira canke nigire. Kuko nago ndabwira hari ibintu bidashobora gukunda ko duhambura atari Imana nyene. Ni nka kurya president niwe wenyene muri Katolika babivuga neza ngo hari icaha kibabarirwa na papa gusa. Hariho realite spirituelle aho hantu. Ni kuvuga ngo nutagirwa ubuntu bwo gushika i Vatikano wewe uranyuranywe n'ijuru. Ni nka hari urubanza president bashaka kugucira muga koma ari wabari hejuru ubucamanza atari wagize iyo grâce. Ivyo navyo biva kuri we, ntibiva ku masengesho yiwawe, ntibiva ku masengesho y'abakozi b'Imana, biva kuri uwo muntu ari muri opposition. Siriko muri ko murava muri kino kibanza biratawurisa ibyo ndiko navuga. Abantu benshi baruri ibintu bizitanye mu buzima bwabo kubera iki kintu kitavaho kiri. Genda usuzume neza muri kahise kiyo biravuga ngo ntukadeprase ntukunguruze amaborne y'abakera uturimbi tw'abakera n'imbaraga shinze yaragashinze. Birivuga ngo Isakaraza asibuza amariba ayita amazina se yari yarayise Aburahamu. Hari ico bisobanuye? Haleluya, haleluya. Vuga ngo ubuntu buva ku Mana. Impaya amaguru sizo zisiga abandi. Hamwe n'ubuntu bw'Imana washobora gusiga impaya amaguru. Hamwe n'ubuntu bw'Imana washobora Amen imeze neza. Amen. Ndabasikiru kimwe ugira ngo Yosefu niwe yari umu economiste akomeye cyane muri puissance mondiale dans l'époque y'abanyegiputa. Mugaje muri Imana ivuga ngo kubera just ihishurirwa yagize ubwo buntu yaronse ku ntebe y'Imana. Farao aravuga ngo ni hehe no kuri umuntu ariko imhemu y'Imana mwakiri imhemu y'Imana kuri mwewe ariko imhemu y'Imana nk'iri kuri wewe. Biravuga i Babuloni ba Daniel babakoresha ibibazo n'abandi bakamenye ngo ariko babaruta 10 fois inshuro 10 ntibabegereza purutabara abantu bakuriye mu bintu bikomeye masansa akomeye muga kubera imhemu y'Imana ari kuri Dawidi n'abagenzi biwe aho bageze bwa buntu bw'Imana bwabatuma bidistenga. Akira ubuntu bw'Imana batuma bidistenga. Navuze akira ubuntu bw'Imana batuma bidistenga. Umunsi umwe hari mvuge juste akantu gatoye bihigeze kuba inama y'abakozi Imana bo kumusaga. Hama avuga ati kamifu kutwira association kubera ko hari igihe bihora bikenewe ko abakozi Imana kameme dushikana ko duhura tuganira dufashanya ibintu bene ibi. Hama iyo nama tuyigira twateza gushiraho inzego. Hanyuma jewe nije nari muto mu twari turi kumwe bose. N'uyu munsi ni jewe ngira mfise igikogwa kikiri gito paraporo y'abantu shatse kuvuga nije ndi muto abandi bose barakuze batwitanga imbere n'abakuru vraiment. Hama mugabo n'abuntu bw'Imana gene buteye ubwo. Baca baravuga ngo wari kara president inama aravuga ngo turatora vice ngo kuko president we turamuzi. Ndavuga mugabo ibintu biri injuste bigenda gute
mugira amatora muce mutora umuvisi muce muvuga ngo umukuru president ngo arahari none vuga ngo mwabigize kwa mwenyene nta muco urimo ati ibyo biturekereye apotre turazi gituma twabigize gute kandi nabandi bose baraza kubishigikira okay none nta kundi sina guhanira nabanduta bacu baratora umuvisi hanyuma cyanumva arasoya afashije amaterero ko visi aje kuboneka twagumare tubere kugiye kuba president wacu ati president wacu twarahabi turimvira turabuna afise uravyumva ukubona kugera kure w'umuvisionnaire turabumuntu ivyo ari karakora wumve vyidistenga muri twemwe turabumuntu afise kazo turabumuntu ariko ubuntu bw'Imana tuza gusanga ni Apostle Kevin wagiye kutubera president cyaravuga no ibi ntibibaho kino wa president imve nko kungira president wa papa nibikunda atuya bitwemerere tuzogufasha mugabo niwe dushaka kuturongora mugabo cyarumva Imana irambye ati urabona icyo ubuntu bwanje bugira suko nukuri senga kubaruta sinuko kandi fise n'amashure kubaruta mugabo ubuntu bw'Imana buragutora mu bandi bukaguhagurutsa kandi ubwo buntu ndabatwenze gato turi mu masaha mukena kumva no majambo ubwo buntu bwamanye nanje ndabakaro gatoye umunsi umwe twara abana kera hamara twe muri quartier iyo hari umwana yabatijwe canke yasangiye canke yaraganiye iryo barabara ryose nta numwe yateka twese twaje kurya hahandi hari urubanza sinzi wari yashize hayo mategeko mugabo niko twiro tuve ariko twese bimeze nubwo wabiteka ni waronka ubijya kuko urumva mu rubanza babatetse ibiryoshe uwo munsi ngenda mu rubanza rw'abana bari baraganiye bwa buntu bw'utuma widistenga jewe rero banshira mu bana tungana mugabo akayabaguna n'imfise karakayabagu kari mu buntu bw'Imana narafunguye abandi byari bishushe jewe sinasho je numva ntasho umuvyeyi atatetse iwabo abona ingene ndiko ndafungura ku muvuduko w'impaya maguru aravuga ati abana banje bararaye ubusa ataraza abandi abavyeyi bariko bararaba abana babo ingene bariko barafungura binjoyinga babona ebara nkaza myambi fye kwisahani wa mu mama ataraza ati haguruka acaranyerekana nkumengo ntwaye igikombe ngo murabona uyu ngo ni wari kajya wenyene mu bandi bana bose tevye ntaco byari bimwe navuga ni mere barabimaze reka ngende aje ati urakuze genda mu bakuze cangena mu bigabo bingana na bazede ba Fabrice nibo twace dusangira ba Breze mwakinanye muri New Star casanga navyo vyabambye ku buryo ayisahani yari iri urungise y'ukuboko wakurungika mu kwizera ntiwaruzi kushika waragenda ugatwara Imana kugira ibuntu kayishikira ugazana hamugakoreka ubuntu bw'Imana bugutuma widistenga ico gihe natangwe kubona amasinya y'ubuntu bw'Imana ko ntandukanye n'abandi mpamene mesereza muri kino kibanza ibi birafasha uri kurigisha abantu bageze amasaha vuga ngo ubuntu bw'Imana ubuntu bw'Imana ndekeshake ngumenga impaya maguru sizo zisiga abandi kandi mu ntambara abanyenkomezi atari bo batsinda kandi n'abanyabwenge katari bo baronka injya kandi abakerebutse katari bo baronka itunga bashobora gukerebuka mbwa nturonka itunga mani majambo hejuru y'ivyo vyose nimba uri umuntu w'impaya maguru ongera ku buntu bw'Imana nimba uri umuntu w'umusenzi ongera ku buntu bw'Imana nimba uri umuntu w'umunyabwenge ongera ku buntu bw'Imana icyo ukora cyose bwira Imana mana ubuntu bwawe bubane nanje ntiwishimire ko sirabisi wayihonze saba ubuntu bw'Imana ntiwishimire ko abantu bari ko baragukoresha ibibazo mu zinanye saba ubuntu bw'Imana ubuntu bw'Imana nibwo budushikana mu bikomeye kandi ubwo nta muntu umwe atabukeneye vuga ngo ndakeneye ubuntu bw'Imana ku buzima bwanje haleluya icya kabiri mukeneye ubuntu buva ku bantu ubuntu buva ku bantu ahantu mva no bavuga ikintu ubuntu buva ku bantu muri ino si hariho kategori y'abantu batandukanye ariko reka mvuge hari abantu batowe n'Imana God's elected people n'abantu n'Imana bato wo kubaza igituma ari wowe ukijijwe wo bisigura gute ugira ngo nuko subuntu n'ubuntu bw'Imana
rero hari abantu Imana agiriye ubuntu. Nico gituma uyu munsi aho ugenda uhasanga umuntu ukeneye, kandi umuntu atakugiriye ubuntu nta gicamo. Hari abantu bafise imfunguruzo z'ubuzima bwacu. Hari umuntu decourage yiwe kuduga kwe wiwe biba vyavuye ku muntu umwe ashobora kuza akamubwira sote nimba ari iciyumviro canka akamumuhezagira. Meme no mu buryo bwa Satani hari abantu uyu munsi bakomeye kubera ko baronse umuntu abagirira amagrigri, hanyuma akagira iki akabasunika mu kibanza kiri imbere y'abandi. Hariho ubuntu buva ku bantu. Iki kintu mucumve, ubu buntu rero buva ku bantu ntibuva ku Mana. Ni Imana buhaye abantu, n'abantu abateza kubutanga. Iyo uwo muntu atabukugiriye uravyumva, sinzi Imana avuga namaze gutanga sinicuza ingabire natanze. Aya n'amaheyarite n'amavehite akomeye hejuru ubuzima bwanyu. Haleluya, haleluya. Munyifurize neza, n'ubuntu buva ku bantu, n'ubuntu buva ku bantu. Ngoma ndabaye akaro k'umuntu yatahuye iki kintu ko hari ubuntu buva ku muntu. Musomere gatoya aya majambo ndazi ko arabatari, hariho benshi bataraya. Okay, Yosefu namuvuze cyane, mugabo nico Yosefu yabaye bwabaye ubuntu buvuye ku muntu yitwa papa we Yakobo. Mwibuke ko yamusoneshereje umwambaro atigeze asoneshereza meme na Rubeni ifura. Uwo mwambaro wamutumye no mu busaza bw'iwiwe abo bavukana bikubita imbere y'iwiwe. Bwari ubuntu buvuye ku bantu. Hari umuntu akubwira ijambo rimwe gusa, akajambo kamwe gusa, akaba yuguriye ubuzima bwawe bwose, ukabuvuye mu bukene, ukabuvuye mu butindi, ukabuhinduriwe amateka yose y'ubuzima. Suko yikebaguye, suko yagize ni ijambo rimwe gusa yaguhaye. Iryo murazi icyo twita amakode murayazi, ntabari ibintu byinshi. Mugabe iyo kode ishobora kuba yugaye ibintu byinshi ukeneye ku buzima bw'iwawe. Raba urufunguruzo rw'imodoka ingene rumeze, ushaka kubona ikatros kingana gipima amatoni n'amatoni, mugabo kugira ngo gihaguruke gihagurutswa n'akantu kangana gutya, n'akantu gato. Ibara kavuga bombe atomique umva atome mwese mwarayize, n'akantu gatoya. Bagiye gusanga ibintu bikomeye uyu munsi niyo turiko turaje technology, turiko turaje ko niyo bita nano technology. Ni kuvuga ngo naho utuntu twose raba uyu munsi biro yawe ishobora kuba telefone yawe. Uyu munsi televiziyo ntugikenegwa rundi rw'amapusa ngahe, telefone yawe yashobora kuba televiziyo yiwawe. Uyu munsi akantu ibintu bikomeye babishize mu tuntu dutoya, naho turiko turaja. Rero nimugakengera amatanguriro yanyu matoya, kandi ugakengera n'umuntu agifise amatanguriro matoya, kuko ashobora kuba afise amatanguriro matoya uyu munsi, ejo umuntu wese Imana hari byamunyegejemo. Rero ni bande bahiriwe? N'abantu bazoshobora kumena bakabona ca kintu kinyegeje, kuko iby'agaciro birahishwa. Abari ngaha pandara semaine haraga kuru nabateye, nari mfise umumama mwishengero, mama Nyana, cari kimama kinini iya igitenge ca bashonera ku kuboko kumwe kuwiwe cashobora kuva mu ishati wanje jewe inkuye yose. Mumva igene yari munini w'umumama. Intambara iratera muri 2003 ku Musaga. Isoko muri askeri tarasha nyene ko harabera business ikomeye. Hari aka kadogo kahora kaza kakavuga, yo mama uyu munsi camenye, ati yo kadogo ntaco waronse, ati ngo genda ayubeze rimwe, genda ugisahani akagafata neza. Muma gatangura kaze karamwita ngo mabukwe, ngo hajeraganda cyo kubera ngo mabukwe, batanguza bahitana ayo mazina, baraba bagenzi. Igihe cha 2003 uwo mumama ntivyakunda ko yiruka kukumva nyene ngene yangana, agerageza kuja munsi y'igitanda biranga, aravuga ati je nta kundi, je ndapfuye. Aho bashike mu rugo rwiwiwe ahantu mu Kamesa, sinige najugumiye yumva nyene kuva toke aha niho tuzomara iminsi, yumva yo ndapfuye. Nga sinige akumye gukirido acabona ka kadogo, kasi ka kadogo muma barinjira, tumva umenga hari umuntu ari karanyagaza. Barabati hari umuntu, ati ntimungire nabi mumba barire. Ka kadogo kacakaramati, ye uyu ni mabukwe. Ka kadogo kacakambwira ati umviriza, kabwira abakorege bako ati uyu yangiriye neza,
tuzokora ibishoboka byose kugira ngo ndamwishure iciza yankoreye. Ati sinigeze ndamusonzana ku isoko. Kumbe yakaraza ku isoko mugabo hariya mu misozi gafite amabanga akomeye. Mu gihe atazi iciza yakoze nico cakirije ubuzima bwiwiwe. Shaka reka bivuge nirenganire, ntakagira umuntu n'umukengera, ntakagira umuntu n'umubwira nabi, ntakagira umuntu n'umuvuma, ntakagira umuntu ucira urubanza rubi, kuko nimba atari we wamuremye ntuzi wamuremye icyo yamuteguriye, kandi icyo yamuteguriye urashobora kuzobuga ifisemwo amahigwe muri kazoza. Kora iciza wigendere, wirenganire. Ashobora kuba gikaragenda n'amaguru, na Bibiliya avuga ngo nabonye abaganwa bagendesha amaguru hasi ariko abaja bagendera ku mafarasi y'abaganwa. Birashobora kuba reverse, abari hejuru bakaba hasi, abari hasi bakaba hejuru. Kora iciza, ubaha, kunda abantu, gira neza, wirenganire, uzoba weinvestije muri kazoza kawe. Ubuntu buva ku bantu. Hari ubuntu buva ku Mana n'ubuntu buva ku bantu. Kuri abo bantu ubuntu buva ko hari abo twita abavyeyi b'imwemu. Nukuri uyu munsi ndumva impuhwe nyinshi cyane ku bantu papa bishop batazi icayi c'umuvyeyi wo mu buryo bw'imwemu. Ubwo Bibiliya ivuga ngo uwo kuko ari wazokubazwa, burya mu ijuru muzobazwa babantu. Bazobabaza urya kubereka atashize muri desire yiwe. Ivyo bakora byose ni kugira ngo base baronke amakonti baranda ku Mana meza. Siriko muri ko muranyumva. Abo bantu iyo bashaye ko musomere gatoya uno murongo wa nyuma ngiye gusoma, ndagusavye irukanga mu bacamanza Juge 17 10 à 13. Ikiri kintu gikome, ubuntu buva ku bantu. Ndiko ndegereza kurangiza. Urakeneye ubuntu buva ku ntebe y'Imana, ariko kandi urakeneye n'ubuntu buva ku bantu Imana yagiye ubuntu. Ntukabisuzugure. Abacamanza 17 umurongo w'10 haravuga ngo Mika aramwishura ati igumire ngaha iwanje, umbere umuvyeyi, umbere n'umuherezi, nanje nzoguhemba shekeli 10 mu mwaka, n'impuzu n'ivyo kurya. N'impuzu n'ivyo kurya. Nuko uwo murewi acarinjira, yemera kubana nawe. Uwo musore amuhindukira nk'umwe mu bana biwe. Nuko Mika arobanura uwo murewi, ahinduka umuherezi wiwe, yibera mu rugo rwiwe. Maze Mika aravuga ati noneho menye yuko Uhoraho azongirira neza, kuko mfise umurewi ko umuherezi. Iri jambo ririsiguye. Mumvise importance ya Mika yaha icitwa ubuvyeyi, cyo nita spiritual covering. Aravuga ati umviriza, yamenye kari umurewi, ndabona uri kurarondera ahuba, please ingi wanje nzoguhemba shekeli 10 ku mwaka, nzoguha impuzu zo kwambara, I will give you everything, but nyemera ikintu kimwe gusa, to be under. Nyemera munsi y'uburinzi bwawe nk'umurewe, nyemerera mbu umwana kuri wewe. Mwiyumvire aho umuntu yageze, aho ariha amafaranga kugira ngo amubere umuvyeyi. Beko uwo muntu nta kintu ari karabona imbere. Arangije avuga gute kuri 13 ngo noneho menye ko Uhoraho azongirira neza, kubera ko ndaronse umuvyeyi, ndaronse umuntu Imana. Abarewe bari abantu Imana yari yaragira ubuntu bwo kuba bahereza mu ihanga rya Isirayeli. Aravuga ati menye neza ko Uhoraho azongera ubuntu kuko ndaronse umurewe kumuhereza. Ubu buntu bene data ni nk'ubupfisha ubusa. Ubu n'ubuntu bukomeye ku buzima bw'umuntu wese. Haleluya. Nabo mumva bakomeye uyu munsi, hari ahantu baciye, hari birenge baciye ko. Ba Paulo baraciye ku birenge bya Gamaliel, baraciye mu maboko ya Ananiya. Kubyara ikintu kibese no ndasoma kumvuza umwanya. Imana irabwira Ananiya ati genda Sauli umurambike kwibiganza ahumuke kuko yabaye impumyi. Mugabo agezeyo aravuga ngo narungiswa kugira ngo ndakurambike kwibiganza imbere kumuka wuzure muhemu yera. Ibyo kuzura muhemu yera Ananiya ntavyo yari yabwiwe. Mugabo Ananiya yarazi neza yuko Paulo cyangwa Sauli nubwo yohumuka atuzuye muhemu w'Imana ntacyo bizomushikanako.
bwari ubuntu buva ku muntu. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubuntu buva ku muntu. Ubwa mbere na mbere buva kuri abantu bitwa abavyeyi mu buryo bw'impwemu. Mubakunde mubakorere. Aba bafise mwaragira ubuntu. Je nabaye imfuvyi imyaka myinshi ntararonka umuvyeyi. Umunsi ndamuronka 2014. Igikorwa c'Imana ishengero ryavuye aho ryari ry'imitipriya na gatatu mu mwaka umwe. Atari kubera ko nasenze amasengesho arenze, kubera ko nande ndonse umuvyeyi. Umuvyeyi ni ikintu gikomeye. Ica kabiri, hari abo twita aba destinies helpers, aba partenaires de destinée. Hari umuntu mu buzima Imana iguhuza nabwira ngo mfatane urugendo. Uwa mbere ashaka umugabo wawe, ashaka kuba umugore wawe. Burya abagore n'abagabo na partenaires de destinée, kuko ubishaka utabishaka. Umviriza, abigifu abe iki Uwimana yaramuguhaye uzomusengera n'umusaraba wawe uramukeneye kugira ngo ingene bandaba. None ibaze Bibiliya avuga mama bishop ngo hakubana n'umugore w'ingare ngo ofuma uba umuntu yangara ngo kaja kure y'igisaga ntibavuga ngo ugende umusengere abaye ingare omoka n'Imana izo gutabara yabaye ingare niko bashatse kuvuga. Bisikura ngo uwo muntu arakomeye mu buzima bw'iwawe. Musengere mwihanganire mufata amaboko nimba hari bimugoye mu partenaire de destinée. Niba ukeneye kubukomeye uwo muntu uramukeneye. Nkora mbona nabo banomye ku bintu bikomeye bari babataye bateza guca bagaruka. Kuko kwifoto bizosobanuka gute? Bafumba gipoze basi bagumane urabizi kataki hari mugabo kumva zibikogwa uteza guhagarara ngaha. Vrai ou faux? Partenaire de destinée. Abo nabo abandi nabandi tabatwarakuranye nabandi tabatwaravukanye nabandi aje tubaduhuriye ko mugabo Imana yabashizemwo amabanga y'ivyo ukeneye kugira ngo ushike kure. Uyo azokuremesha azogukunda inconditionnellement bose bagutaye wazoguserukako nuzogukwaya igihe abandi batari ko baragukwaya. Ndashima Imana kubwabo bantu ko ndabafise mu buzima bw'iwanje. Abantu banyizeye ataco ndi, abantu banyizeye uyu yotubera umurongozi mugabo uyu munsi nabo bariko barabirekorta. Hari abantu umuntu yagogwanye nawe ukiri hasi ugashika hejuru ntumwibagira. Burya n'Imana ishakizirikana ko burya Aroni niwe yari gushobora kuzoshikana ihanga ry'Abisirayeli muri Kanani. Mugabo Aroni ntiyabaye hafi Mose nkuko Yosuwa yamubaye hafi. N'igihe Mose yabari ku musozi imisi 40 ariko arasenga, biricubwira ngo Yosuwa yabari ku hariya munsi y'umusozi arindire ko Mose avayo, yaguma hafi yiwiwe. N'Imana igeze gutora umusubirira ntiyagiye kuraba ubukomeye uravyumva bakuranye baziranye bafitaniye amafamiliarite, yagiye kuraba uri hafi y'umutima wiwiwe. Eske urafise abantu bari hafi y'umutima wawe? Abo bantu umunsi umwe nari mu Muganda nagiye muri retraite. Hama ico gihe ndafata ibihe vyo gusenga numva mpemera ambaje ikibazo kwisenga. Arambaza, Kevin ndakubaza ikintu kimwe, ufise abantu bangahe bagukontako? Donc muravyumva abantu ubereye umumaro. Ndabwira Imana ni benshi, buretse umuryango wanje w'amaraso hari ishengero hariho sino baharura. Canumva arambajije ngo nawe ufise bangahe ukontako? Igitigiri cyabaye gitoya. Ukontako ni kuvuga ni wa wundi amenye umubabaro wawe utawumubwiye. Ni wawundi hari umuntu narababonye, hari umuntu ugenda ukabwira turashaka kumfasha kino kintu akafa kukigufasha agaca agenda ku radio ati muzi n'amakuru abakozi Imana muri kino gihe ni hatari, akagutanga ku isoko. Ubavyumva birakomeretsa umutima. Hari umuntu ugenda ugasuka kwa amarira yiwawe yava ngagenda vaterekerekera mu mwanya mutowe mugiye kurabigiye kuba ataramerewe nabi. Dusaba gumya banga, sabantu bagumye banga, sabantu bakwikora sabantu. Imana yamba mwemera ambaza ufise banga ukontako, ni banga ushobora kuririrako, ni banga ushobora kugura icumba cibanga c'umutima wawe. Ndabwira Imana nti Imana sifise benshi. Imana nambwira ati abo rero uhora wibagira kubasengera ukaguma kuri babandi gusaba gukontako urubajya bagukontako kuko ubafitiye umumaro. Umunsi tazobuhari bakikuronka kikintu ntuzokongera gusubira kubabona. Ubuzima butwigisha byinshi, bukwigisha byinshi. Abo haragera igihe urashobora kubabona, ariko hari uwundi birivuga ngo yavukiye kukubera nk'uwo muvukana mu kukumara umubabaro.
uvise ibitetegwe vyawe n'ibitetegwe vyiwiwe. Abo bantu rero namwe nagomba ndabagira akabanga, genda abo bantu bamenye ku buzima bw'iwawe. Kuva uyu munsi nabashiriho umunsi wo kubasengera, nabashiriho umunsi wo kubavugisha, heza kumenya ingene bameze, kubera yuko nibo nanje bangize, ngiza abandi mugabo hari abandi nanje bangize. Hari abantu igihe ntungana naragise kubivuga, hari abantu hameze nk'ibikwa eshafodage. Ibikwa murabizi nungamwora mu bifise muri ko murubaka. Ibikwa ni biti biza kugira ngo uduga handi hejuru. Donc nibibana nawe uri kuraduga. Uduga ebara. Hewe duhure ndakugura icayi. Hewe ndagukumbuye message ntizivana. Uri kuraduga baguma dugana nawe. Uhagarike kuduga. Muramaze kubona inzu bahejeje kubaka usanga kwibikwa. Ibikwa bica bigenda. Hari abantu mu buzima baza bameze nk'ibikwa, uri kuraduga, uri kuratera imbere, bari kumwe nawe. Mugabo umunsi wahagaritse cyane byasubiye inyuma, bashaka ati nagasaga tuvyara nyabo. Ikibabaje nuko tumarira ingufu nyinshi kurabo bingenzi baba touriste baba visiteur, hakugumana n'abana canke ba bantu bagumana nawe muri vyose. Muri ko murayimva muri kiro kibanza. Abo bantu si benshi bakunze kuba benshi. Kuko na Yesu abo yarafise bose baragiye, yasigaranye umwe gusa, Petero. Harabatse nabo urashaka kwigira bose bari bagiye. Ariko Petero amubwira ati no kuva ko nkaja he, kari wewe ufise amajambo y'ubugingo. Petero yagumanye nawe. Ni naco gituma mu bigishwa Yesu yakunda. Uwa mbere yari Yohana. Mugabo si Yohana yagize uwa mbere, si Yohana yahaye igikogwa. Yesu yahaye igikogwa nde? Yahaye igikogwa wa undi amubwira ngo no kuva ko nkaja he. Yahaye igikogwa wa undi azogumana nawe. Niwe yabaye pastori wa mbere w'ishengero rya mbere rya Kristo. Abo they deserve all the best of you. Bakeneye ivyiza byose biva kuri wewe. Bakeneye umviriza uyu munsi muri babantu bitwa ngo mfise antelefone n'abandi benshi bariko barantelefona bamwe bankontako ntangura kwitaba wabo ndi nkontako kuko kugira ngo nzofashe wabo nda nkontako nuko nanje uwo nkontako azoba yabanye nanje siko muheka mva muri kiro kibanza. Uyu munsi imodoka zidutwara kuko hari ama station hamwe zo kuyegereza ama station. Uyu munsi zari kugutwara murabonye iyo zida ama station agaragara nta kiba gihari. Haleluya, urakeneye aho prizi inkomezi zawe, aho prizi ubushobozi bwawe, ubwenge bwawe. Hamuhejeje kuzura na telefone uyikoresha ko yahejeje kuba charge, hama rero ucuza uhe abandi. Amen, nimba muheza giwe. Biratahuritse? Biratahuritse. Biratahuritse. Abo bitwa bahuri na baroni. Mose ntigeze babwira ngo nimuze mufata amoko yiwanje. Abo bantu mu buzima bw'iwawe baramenye ico ukeneye atacura babwira. Bashaka kumwita umufrere wanje ari mu kibazo. Nataca ari karambwira. Arafise problème. Arankeneye plus que jamais. Il faut ko ndamuha umwanya. Uriko muranyumva? Mose kura ko umva yaraduza amoko mu kamano. Bagaca batsinda. Yaduza bagatsinda. Mu mahuri na Aroni badugana bamucareka kwibuye. Umwe afata ukuboko k'umundi afata ukundi. Ukuva ico gihe Israeli igumiriko iratsinda. Kuko Mose yarafise amufashe amaboko. Destiny's partners. Abimani babahe mu izina rya Yesu. Abutabafise, I'm telling you the truth, ntuzogera kure. Kuko umuntu ikintu cyose kiza kuri we gica kuwundi. Haleluya. Kugira Papa Alex aronke promotion hari umuntu byaciye ku banyeshure yigishije niyo naye yashingiye. Barabwira umuboss atumbiriza nta wundi numwigisha. Ibi byose tugukorera hari aho twabivomye. Iyo uza kuba wari umwigisha w'ingare nka bamwe bakino gihe bayobeza abana. Urazi ko twe twize ngana namwe bereko vyari meze. Abigisha l'époque ariko Imana tubabarire. None twotera imbere gute? Umwigisha yaryoherwa no kukuyobeza. Mwabitoye hari uwonzi wa aho niga mu Kibenga. Yaraje ate umwana yabikubisa runka 87 muri mati admission 90 atabati sha waraye kuri Tanganyika kunde daguza yari umuyisilamu waraye kuri Tanganyika kunde daguza ikibazo ngo umunsi wasubiye tuzohurirayo yarifye yarusi kinjana cumigisha bateguriye rimwe ahantu Murambi arakora mu exercice aje asigubuki none muri ko vyari bimeze umwigisha akakwigisha ubuyobewe akumva nico cubahiro ciwiwe. Iyumvire nk'iyo mwene data ari kuba ari nk'umuri abo bigisha baryoherwa no kuyobeza abana. Abo bana wayobeje ukabakorera ikibi bari kukubera umugisha kugira ngo uyu munsi uri aho uri uyu munsi. Bene data aho uri hose hatanga ubuntu Imana kugira bivuga ngo
ubuntu mwabugiriwe ubundi mubutangira ubundi mwabihawe mubitangira ubundi niyo formule. Icya gatatu ndahejeje navuze bine ngeze kuri bangahe bibiri ibindi bivuga nirukanga. Icya gatatu nuko nawe ugirira ubuntu abandi. Hari ubuntu buva ku Mana, ubuntu buva ku bantu, n'ubuntu nawe ugirira abandi. Icya nyuma nawe no gukura mu buntu, growing in the grace. Amen. Ivyo navyo bihagaze mu kumenya vyinshi mu mabanga y'Imana. Petero wa 2:18. But grow in grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Wararonse ubwo buntu buva ku Mana n'ubuntu buva ku bantu nawe ubugirire abandi. Mane majambo korera abandi, serve others. Birivuga ngo Dawidi agiye gukorera bene se niho yaronse opportunity imugira umwami no kumenyekanisha mu gihugu cyose. Korera abandi, itangira abandi, isacrifice kubw'abandi. Ni wemera ugire ivyo ubuze kugira ngo abandi baronke. Emera gusonza kugira ngo abandi bahage. Emera kwiyima kugira ngo abandi baronke. Birivuga ngo muri buno bugingo mu bwami bw'Imana ukunda ubugingo bwiwe azobutakaza, ariko ubwanka kubw'Imana cyangwa kubwa Kristo uwo ni wazogira iki azobuzima. Kubwanka nukugira iki nukukorera abandi. Imana bahezagire umuntu wese yumvise aya majambo. Amen.